bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV, ndabaramukije amahoro y'Imana, ndabahaye bwakeye namwiriwe mwese ahaherereye. Uyu mwanya turi kumwe n'umupfasoni ari hano, nagomba imbere yuko tubandanya abanze aduza isengesho, hanyuma aze kuduza isengesho ace adugira ku ijambo atwibwire, hanyuma aca abandanya kutubwira ikiri ku mutima. Turaguhaye ikaze. Mwami wacu Yesu, turaguhimbaje, turagusinze, turagushimiye kuri Imana, tugushimiye kandi ko turiho tuvuga, tugushimiye n'uwo mwanya n'ubuntu tugiriwe nawe, turoseho kuvuga ivy'inkomezi wadukoreye. Turagushimiye, hanyuma nushishikare kubana natwe Mwami wacu Yesu, uno mwanya wose uhabe, udufashe, utugirire neza, kandi uze gufasha n'abantu bose bariko baradukurikirana. Uzobukoze mu izina rya Kristo Yesu tubisabye. Amen. Nuko turaguhaye ikaze, utubwire izina hanyuma uco tubwira n'ibikurikira. Nitwa Niyomwungere Pasikazi, ndi mukristo, nsengera muri katedrale Kristo Umwami yo mu Rumonge. Tuma ndi ngaha hantu nifuje gushimira Imana ivy'Imana yanje yankoreye, ndabishingira intahe yuko Kristo ari umwami. Amen. None wotubwira mu ncamake uwo Yesu Kristo uwo wamumenye ryari, hanyuma ivyagukoreye n'ibiki? Jewe navukiye abantu bakijijwe, twakuze dusenga, batwigisha gusenga muri Sunday, ndagenda no kw'ishure, turaba mu magroupe biblique. Mugabo mu mwaka w'2000 nari niga mu munani, niho nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Amen. Kandi ndamushimira, yanyiyeretse, kuko ivyo navyo ntibiva kuri twege, ariko biva ku buntu bwayo. Yesu wacu nashimye. Amen. Hanyuma mfise vyinshi vyo kumuvuga, ni vyinshi kuko n'iminsi maze si mike cane, hose nagiye mbona ukuboko kw'Imana, ariko ndashaka kuvuga bike biheruka ubu vuba, nubwo mfise vyinshi cane. Vuba rero nko mu myaka nk'ibiri naribungenze, ndagenda kugirisha ecography. Ngiye kugirisha ecography baca barambwira ati ufise inda y'amahasa. Gaje nayisanzwe nkunda abana b'amahasa cane, ndanezerwa. Uwo muganga ndamubaza nti nyene wabibonye? Ati nivyo. Ndagenda n'ahandi ha gatatu, barambwira bati ni ivy'ukuri n'amahasa. Numva ndaryohewe cane mu mutima wanje kuko narabashaka. Mugabo rero Satani ntiyabikunze, nca ndagira igitero c'ingwara, ndagwara, mfatwa n'ukuguru kumwe, ndagwara uko kuguru kwamfashe kandi buko na bukwi. Ndagenda kwa muganga, mfise ububabare bwinshi, baratera imiti yose ishoboka, biranka. Narakoma induru, nari mbabaye, biranka yuko nkira. Rero abaganga bibarije ati yani ingwara iraho ngo bita trombose, naho guca bantaransfera bakandungika ku bindi bitaro Bujumbura. Nashitseyo naho nyene mfise ubwo bubabare, barapima ibipimo vyinshi cane, bakasanga nta ngwara n'imwe mfise. Ariko kandi nanje mbabaye cane, mfise ububabare. Mugabo imbere yaho, imbere nuko ndanibungenga, nari naragize inzozi. Jewe rero kenshi iyo nsenga
menya ngo iyi Mana tubwira irumva amina kandi iravuga kandi Imana ivuga kwishi hari igihe uheza gusenga harindimba ugasanga irakubwiye mu ikorasi mu ndirimbo mu ijambo ryayo hose umuntu akaguma yumva uko Imana ivuga rero niyo njyana ngasinzira hanyuma nkarota kenshi ndamenya ngo aha ni Imana imbwiye cyangwa nkavuga nti ibi bintu si iby'Imana ngira bivuye kuri wa mubi iyo mbonye ari bibi nca mbona neza ntibi ni Satani kandi simpora ndabyemera mvuga Satani ibyo bintu bigumize hiyo ibyo ntabyo nemeye sindimo kera nacangira ubwoba avuga ibintu byose biri n'ibiki muga mu nyuma je ndose ibintu bibi ndavyankiye ndose byiza naho mvuga nti ashibi bivuye kwa data wa twese ndavyuka nyene nkasenga nkavuga bimbeko rero nayo narose imbere yuko niyungenga ndota ndi mu nzu inzu itagira umuryango yugaye kandi ndota impwemu vyanka yuko ndazihema ariko kandi nkarondera ahantu noca ngo impwemu zinjire kuko ntivyakunda ko mpema ndahabura kavuga none kugira nshike muri iyi nzu yari inzu ntoya nashitseho gute kutagira umuryango mbega bayubatse bobo haciye basohotse gute bahasize gute ndavye ko nkabona ku gitambara nkakwega ndawe ico gitambara cova ko mbona akadirisha nugura umuyaga winjire biranga ivyo ndabirota ndavuga ibi bivuye kuri wa mubi ndavyasivyo bintu sivyo haheze n'iminsi nsubira ndota ivyo nyene naho nyene nguma ndavyanka rero ndi mu bitaro Bujumbura bambuze ingwara ndemvye mbabaye ncasubira kuvyibuka zanze ziragaruka mugabo nayo nkiri mazi kumengira vya bintu ngira hake narose napfuye ngira nari mwisanzwe ubwoba gutangura kuza ngumaho baguma bavura abantu imiti myinshi mugabo kwa kuguru haragera ahantu uramera nko gukiza ariko n'ubundi nca ntangura gufatwa n'izindi ndwara no ku bitugu mu bikiriza hose ahantu hose mbabara mugabo kuguru kurakira turataha dushitse muri twaraye ijoro rimwe kuko icyo gihe sinivyura naguma nicaye bansunika muri chaise roulante sinahagarara ubwo sinaguhagarara ariko sinagira nshitse muhira n'ukundi kuguru kuca kurafatwa kwa kundi nyene haca hagwara amaguru yose ndarinda kuronka umuntu ankura mu cumba haragira n'igihe biranka yuko ndyama nkama mfise imisonga mfise ububabare bwa bundi buteye ubwoba kwa muganga imiti y'amantidureri ivura ububabare myinshi barayintera ariko biranga hagera ahantu rero ntangura kuronka abahanuzi Satana yarabandungikira kandi zaba ari inshuti zanje gatoya abo bari abahanuzi b'ibinyoma nibyo canke bari abahanuzi barungitswe n'Imana bari abahanuzi b'ibinyoma mu ncamake bagomba kukuzimiza bari abahanuzi bashaka kunzimiza bandanya rero mbabaye ngwaye cane n'ukuri hari igihe yarinda igira gatanu hari umuntu yumvira ngo inda ariko ntikwara kugwara bijya vy'amareko vy'inda abantu bose bagwara oya nari ngwaye kandi cyane rero umuntu akazinduka muhira akambwira ati yamara aho wowe utagiye ku mupfumu aha n'aha urapfuye nsinjayo je sinja gutukisha izina ry'Imana umugoroba wundi akaza bati yamara tureke basi twe twigire wowe ugume ngaha mugabo uduhe uruhusha n'ubundi je sinoshikayo kandi n'ubwo ruhusha ntabwo ndabahaye jewe nta zina nta muntu nja gusenga nta kindi kintu numva nta wundi muntu numva yosumvya ubushobozi Imana data wa twese
yankoreye ibindi byinshi ntavugiye ngaha anye nababwiye ko bihari mugabo nashimye gusa ko tuvuga ibyo biherutse. Nagumye ndonka abantu benshi abansengera bambwira ati komerezaho, n'abandi bambwira ati yamara ingo hageze igihe rero abaganga nabo nyine birabacanga mugabo yumvira bati reka basi dukure yabo bana bari bwagere, baguma barindiye bati turabe yuko bokwiza amezi indwi duce tubakurayo turabe ko babaho canke nawe hagira igihindutse. Ayo mezi yarakwiye banshungereye kandi mbabaye barabakurayo. Ico gihe bamparandivu yo kubakurayo je nabona yuko nca nkira ivyizigiro bizanye nanje nzoca nkira, ariko babakuyeyo n'ubundi nguma ndwaye ndagwara ivyo uko nagwara mu gatondo siko naba ngwaye saa sita birabura uduhe. Rero ivyizigiro birahera naho Imana yansanze aho hantu nukuri merewe nabi ivyizigira atavyo ngifise vyo gukira inkiza ngezaho. Ntaguciriyemwo Imana yagusanze aho hantu igukiza ugezaho. Mbega wakize kubw'amasengesho canke n'Imana yonyine yakwisangiyeho? Amasengesho baraza bakansengera ariko noneho n'Imana niyo baba bariko barasenga niyo yakijije niyo yansanzaho niyo yansanzaho inkiza. Igituma ndayivuga, igituma nemeye ngo fata umwanya wo kuyishingira intahe n'ukuntu ibihe nari numva afise n'ivyizigiro vy'uko yonkiza sindanakire mugabo ikaza kuntabara atani ivyizigiro araheze nyene nyene mvuga nti ahanye ndindiriye n'umunsi gusa n'umunota utarakwira mugabo ivyo kubaho kuri jewe ntibikibaye. Imana yikisangaho ingira neza atari uko ndanizeye ivyizigiro vyaraheze irankiza. Ndashimiye Imana data yanyongeye iminsi nkaba ndiko ndavuga mvuga ivy'ubuntu bwayo. Yesu wacu nashimye. Amen. None reka ndakubaza ikibazo. Woshobora gufasha abandi baba bari mu ndwara zibababaje batashoboye gukira barivuje bikanka, hari ijambo wafashisha ubaremesha? Nukuri ndazi yuko bariho barahari kandi ni benshi, ariko Yesu wacu dufise ni umuganga kandi wewe nama nibuka urya muntu yaragwariye ku kidengeri ko barindira ngo umumarayika aze azikurura amazi hanyuma ushika hirya mbere abari watabara. Ariko wewe ntiyiriwe aragira ivyo ngo araje kuzikurura amazi, yavuze ijambo gusa wa muntu abarakize. Ni ukuri Imana ikeneye kugutabara, ntiraba ngwara barazibuze. Nababwiye je nipimishije ibipimo vyinshi n'amahera menshi n'imiti myinshi mugabo inyishu ntiyabonekeye ngaho onye kwa muganga, ariko Imana ivuze ijambo ibintu byose birakoreka. Rero ntawo kwihebura. Mbagije umuti ikintu wofasha abandi bantu bari muri ivyo bibazo vy'indwara, ni ukuri nibakomere naho bitaba vyoroshe, nibakomere. Kristo dufise twizigiye nta kintu kimunanira. Iyo avuze ijambo byose ntibuka bivuze. Ijambo ryayo, ijambo ry'Imana data wa twese rirarema kandi atabaye nta muntu n'umwe atotabarwa. Bimeze kose umuntu aratabarwa. Tuyizigire, ni Imana ishoboye, yaciye inzira mu kiyaga, nta kintu na kimwe coyinanira kenshi idashatse gukora, ariko ntawokora ibisumba ibyo akora ngo tube twokwirukira ku bapfumu canke ku bindi bintu. Twomugumako kuko n'Imana ishoboye, ni umuremyi wa byose, ni data wa twese. Urakoze cyane.
nagomba ndakubaze hariho akantu ntasobanukiwe neza kugira ngo n'abandi bakumve. Mbega ya mahasa wakunda washaka yarakuze? Yesu wacu nashimwe. Amen. Ya mahasa Imana yarayampaye bitanoroshe nawe nyene. Amba ko n'iminsi yawe yo kuvuka itari bwanagere, barabamundikira barakuze n'abana nyene bakuze, umusore n'inkumi baragendagenda, turaryohewe nyene ndabaravye uko abana bashaka, nkaca ndaba niyo bapfuye. Ndabishimira Imana cyane. Nukuri yangiriye neza, yaranezereje, ndayishima. Imana yacu ikora ibitangaza rero. Reka ndagusabe ushimira Imana kandi usengera n'abandi bose baba bari mu bibazo by'indwara, nk'uko washikiwe n'ibibazo by'indwara, hanyuma Imana ikagukiza. Ubasengere kugira ngo bareme kandi Imana nayo batabara. Mwami wanje ndagushimiye, ndashimye kuri Imana Rafa, uri umuganga. Hari ibihe byinshi twahoze turirimba tuvuga ngo umuganga dufise ni Kristo. Ibyo si uko twabiririmbye gusa, ariko no kubibona twarabibonye. Ni ukuri uri umuganga, urakiza, warankijije Mana, waramvuye. Abaganga batabona ibyo ari byo, nanjye narihebuye, n'imiryango yarihebuye. Ndagushima, abana atabyizigiro bagifise, Mana ndaguhaye icyubahiro ko wanyibutse ukankiza, ukanyongera iminsi yo kubaho, nkaba ndiho, nkaba mbona izuba ry'uwo munsi, nkaba ndiko ndavuga iby'inkomezi wankoreye. Nuhimbazwe, ndagushimiye kandi Mana.